mumbabarire ndiko ndabibabwira naratewe iteka cyo kwiga ibya coaching de dirigeant kuzana impinduka rero ni processus mugabo iyo processus n'urugendo umuntu agira mugabo ubwo rugendo urafise intambwe ya mbere intambwe ya kabiri intambwe ya gatatu intambwe ya kane mugabo unukwimenyereza kugira mwene ko ndavuga kumenya guhuza icyumviro cawe amajambo uvuga n'igikorwa. Mama Kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Ewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara niziye yo nozidondagura nkazimara benshi kimaze gufasha baragishingira intare naba cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka kurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Murakoze kuma ijambo nagira nanje mbanze ndamutse abo two turasangira ikiyago ndanabashimire abiyumviye gutunganya kino kiyago ni kiyago ciza nibaza ko twogenda cyane cyane nivyo dusigura igiturire carico n'inkomoko zaco ariko cyane cyane dufatire ku nyishu mugabo mbanze nunganire kubavuze murabona ubushakashatsi guma bukura hariho abahinga babiri murabizi witwa Fred Sigmund yize ibijanye na cyo no kwitaro development de l'enfant ingene umuntu akura n'ingene imyitwarire ingene yitwara mu buzima bwiwe bigenda uyo yize kugera ku bantu bakiri bato ku bariko baravuga ibijanye n'ihinduka ku bantu bato ku abona kwitare minere mugabo hari uwundi yitwa Frederick Itson n'ubushakashatsi bushasha bwiza imigendere y'abantu ingene abantu bahinduka uyo rero yarerekanye ko n'umuntu amaze gukora ashobora guhinduka yari mu bintu bibi agahinduka akaba mwiza. Frederick Itson n'umuntu rero yerekanye cyane bijanye na changement de mentalite intambwe bifata n'ingene bigenda nivyo umwe wese mu myaka bageze ko kimwe twita tranche d'âge ingene bigenda birahinduka rero sinovuga byinshi mugabo ikindi naco nagira nunganire cyane cyane ko yatanguye gufata ijambo cyane ahubwo watunganije ikiganiro Evelyn igiturire biri ubwoko bwinshi mugabo hariho n'ivyo nk'ivyo yashikirije bijanye nk'abijya bavuga mu masoko hari ico bita corruption passive na corruption active bijya biturira bakira n'abatanga mugabo hakaba n'ivyo bita ibisa n'ibiturire les infractions connexes à la corruption ivyo bisa n'ibiturire rero navyo ni vyinshi cyane hariho aho tubisanga mu mategeko ivyo twokwita amasezerano mpuzamakungu yashizwe ku igikumu n'u Burundi ya ONU hamwe na ya Afrika n'u Burundi ukaba bwarabishize mu mategeko mu mwaka wa 2006 ivyo rero nibaza ntitwarumwe yataza kubigarukako mugabo kandi ndababwire yuko nkuko mwabivuze cyane cyane turi ku bintu bijanye no guhindura ingene abantu twomera nuko la corruption morale no kuvuga rero ikintu bagarutse ko ca integrite ubuntu ico ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu amaze kugira kimwe twita mu Kirundi mu majambo yumvikana umwina umunoho inda ndende
uyo muntu mu bisanzwe ico cyakintu ko turavuga c'ubuntu kiba cyamaze kumuvako bica bigora umuntu atiyumvira uwundi ugasha usanga avuga ati byose ndabironke bose bashake bafe mugabo mbeho jenyene uyo muntu ico kintu bita ubuntu kiba gitanguye kumuvako niho rero ivyo bintu vy'igituro bitangura kuza atamuntu atangura kwiyumvira uwundi rero ivyo nivyo niba dukwiye kwigisha abantu bakiga bakumva yuko umuntu agomba gushira imbere mugenzi we biraheza bigafasha buryo umutima w'igiture neza gusubire gukunda mu cyamake rero sinovuga byinshi nibazo tuzakura mu mwanya cyane tuza kuvuga ku ikintu c'imbono imbono y'ingene ubundi buzabwifasha mu mwaka wa 2040 no mu 2060 cyane dufatiye ku nkingi zibiri ijya nkingi ya mbere n'inkingi ya kane kuko inkingi ya mbere n'inkingi ya kane ziraha ikibanza cyane iyi teme turiko nibaza ko tuzakuronka umwanya wo kubivuga murakoze jewe nagomba nunganire ico Karegwa Ndenza akaje gushikiriza cyane jewe no kwifuza ko twogereza kuba concret ntituje mu mateori cyane ko amateori turafise yatari make mugabo tugerageze kuvuga kugira ngo abantu bose bumve by'ukuri icyo tugomba kuvuga hanyuma kandi naho uvuze ko twoja mu ibi bya coalition ambassadeur Wirinyamitwe aje kuvuga jewe sindabibona uko kuko duhava dusanga ikintu je mbona mu kino kiganiro twokwirinda nkuko Dr yafashe ijambo bwa mbere yavuze twokwirinda kuvuga abantu n'amazina yabo nibaza byoza kuko ngaha twese tugiye mu mazina y'abantu dushabye bava bigorana ikiganiro cyava gica kihinduka ukundi jewe rero no saba bishoboka yuko ibintu by'amazina y'abantu twobireka tukavuga ibyo no kwitare principe tukavuga nivyo biturire ko bihari canke bitahari hanyuma n'ingene byogwa cyane ingene byogwanywa nibaza ko twoshimikira kwisho kintu nico natanguriyeko cyewe nkaca ndabasaba n'imbabazi ndafise urubanza mu ma saa 10:30 ncyanza kujako muze kunkundira rero nibyaba ngombwa jewe mu mbazi bibazo bindaba do façon spécifique kugira ngo umuntu ashobore kuba yatanze cyagomba kuvuga mugabo nari kintu navuze nk'itufata ijambo bwa mbere ko twoshimikira cyane ko turafise intumbero twahawe nk'igihugu ari ijya mbono dufise hamwe na wa mugambi witwa mu gifaransa PND bijya biri concret tuvuge bijya uburyo byashizeho kugira ngo igiturire kigwanye numva umego byofasha gusumba kuko hariho benshi batabizi je naragiriwe ibakwe ndaja mu iri kwirajaho nibaza ko ndi mu bambere babaje kandi ambassadeur Wirinyamitwe twari kumwe i Buruseli mu Bubirigi igihe twabaza ibijanye na bikimwe bita budget programme n'ibindi yarahari yarumvise inyishu nyene cyobera mukuru yadushubije nibaza rero ko ngaha cyane twogerageza kuba concret cyane tukagerageza kuvuga kuri imbono n'urya mugambi nariko ndavuga PND nibyo utegekanya n'ingene byoshwa mu ngiro cyane numva byo dufasha cyane mu nkundiye rero nukuri nimwabona bibaye ngombwa cyo nduga kwijambo kugira ngo nanje ntange intererano yanje gutyo nabandi baze kuvuga mugabo nkuko nabasabye muze kuzingirira imbabazi saa 10:43 canke saa 10:30 ndazabanye kubangiye munkundiye rero muraza kumbwira ko nobandanya mufise ibibazo specifique canke by'umwihariko nze kugira ico ndabivuze ko mugabo mvuga ko nshigikiye cyane ivyo Karegwa Ndenza ko raje gushikiriza murakoze ibi bintu ndabimazemo imyaka hafi 30 ndi muri byo maze kubona byinshi maze kumva byinshi maze kuja mu manama menshi maze gusoma ibintu byinshi cyane ibiturire rero jewe notangura kuvuga yuko nkuko ambassadeur Wirinyamitwe yabivuze kare nuko biri ubwoko kwinshi hari biturire
ico bita la corruption politique, la corruption electorale, no kuvuga ibiturire mu vy'amatora, ibiturire mu vya politique, hariho na corruption d'etat, ivyo bita ibiturire bitangwa n'amareta. Hariho rero n'ibiturire mu ibiturire birubwoko kwishi babivuze, birubwoko kwishi cyane, nitwobiva ngo tubiheze, mugabo byose ico bivako, inkomoko ya byose ni tufatiye gukunga mu Burundi ni jambo bita ubuntu. Iyo umuntu yataye ubuntu mu bisanzwe ingeso ya mbere imuranga iyo ari mu mabanga y'igihugu canke ari umunyeshure arondera na ntaryo kuronka ibintu atabiri yakuya, arondera kuba mu bintu yumva ko atantege yoshiramwo cyane, ntiyigere yumvira uwundi muntu ari ruhande. Niho rero mu mbabarire ndagarukana umuhinga yitwa Socrate nunganira ibyo abandi bavuze, niwe yavuze ijambo avuga ati connais-toi toi-même. Yashaka kuvuga rero yuko hari mu gihe ciwe mu Bugiriki mu myaka y'amajana 4 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, niwe yavuze ati mu bisanzwe nta mukirazira ko hari umuntu aza gutwara abandi aje imbere y'abandi atamaze n'imiburiburi imyaka 2 yigishwa ingene batwara abandi. Mugabo aho yashaka guhera ku ndero yo kuziko, umuntu agakura akavuka kujya, murabizi neza abantu bagomba kuba bame no kuva kera barafise ingene bakura, ingene barererwa muri ico kintu twebwe twitwa ubuntu. Mu buntu rero ni ikintu n'ijambo rirerire cyane, nibaza ko ryo tugora gusigura cyane nka Karegwa Ndenza karakunda kuvuga ikintu turamaze gusangira ibiganiro ibiyago bitari bike nkamwumva. Ijambo ubuntu ni ikintu kwita mu gifaransa integrite, twebwe turakwiye kugikuza. Umuntu agiye imbere y'abandi akumva yuko kizira, naho wavuze kare docteur yavuze yuko ihinduka riraba twese, nivyo ndavyemera ko ihinduka riraba twese. Mugabo iyo abantu bari imbere y'abandi bahindutse birafasha cyane, bamwe no kwitare leader. Aba leader rero ntibisaba ngo nuko umuntu ari mu butegetsi. Iyo umuntu ari mu butegetsi aragira icyo bita responsabilité ya mbere, mugabo birasaba cyane yuko umuntu wese ahari hose aba leader, akaba umuntu barabirako. Hari umuntu usanga busanzwe ibi byuko umuntu ku murongo usanga umuntu agomba guca imbere y'abandi bijya wese nta buntu burimo. Hariho bimwe twita guha ikibanza ikimuga, guha ikibanza batama, guha ikibanza abantu bafise inda. Hari ibintu usanga nk'ubu abantu bari Bujumbura mubona ingene abantu batwara imodoka baraciye imirongo hajya bitwa passage piéton, abantu bagendesha imodoka, umuntu agenda n'amaguru yumva umengo nibisanzwe kurengana, umuntu w'amaguru mego nta kibanza afise. Ivyo nivyo bitanga hatanga utuntu duto hama bigaca bikora bikaja kuri binini. Ivyo rero byo gutishira imbere y'abandi ni ngorane ikomeye cyane. Rero ngarutse ku mbono twariko turavuga mu nkingi ya mbere, mw'iyi mbono inkingi ya mbere iravuga ico bita bivuga ibijyanye na corruption n'intwari bereye no gukomeza inzego. Mw'ijya nkingi ya mbere rero niho ibintu bijyanye na corruption bivugwa. Hanyuma rero iyo umuntu agomba kugwanya corruption asimbataza intwari bereye. Uravye rero mw'ijya nkingi jewe nibaza ko hari ibintu bibiri, hariho ibyo bita gukomeza inzego hamwe no gutsimbataza intwari bereye muri rusange. Ivyo rero kugira ngo bijeho, jewe ico mbona nk'inyishu nuko hajaho igitabo kigeze kujaho carashizwe ku mukono n'umuhisi Nkurunziza nyakwigendera, arashiraho igitabo bise Stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Ni igitabo ico gitabo jewe sinzi iyo cyavuye kigenda,
icyo gitabo rero yaragishize ku mukono imbere ya Imana imuhamagara, ariko icyo gitabo ntituzi iyo cyahereye kugira rero ngo bigende mu ngiro. Ikiye nicyo no kwita document opérationnel, nicyo kisha kivuga ingene inyigisho zogenda, ingene byogwanywa, naho hariho n'ayandi mategeko. Mugabe icyo gitabo kirakenewe cyane, jewe nicyo kintu mbona gikwiye. Hanyuma nkacanja ku nkingi ya kane. Iyo nkingi ya kane nayivuga icyo bita patrimoine culturel, écologie patrimoine culturel. Iyo nkingi ya kane rero nayo irumva kwiza n'ibintu by'imico ntababesha. Nagira nshigikire cyane ibintu Karegwa Ndenza ko yashikirije. Tukirondera twe turafise umuco ukomeye mu Burundi. Kera hari ikintu bita umuco w'ubushingantahe. Umuco w'ubushingantahe hari ibintu cyazira gukora bise umushingantahe. Mugabo murabizi imigambi yakire kipera ubushingantahe nka iprona mubabere ndabicishemwo, yararekipeye ubuntu buti ubushingantahe bashabigira ibintu bitari bikuye, ariko ubushingantahe bw'imbere ku bwami cyari ikintu gikomeye gose. Mugiye kuraba imico n'imigenzo abarundi bagenderako, dufate ko icyo kintu bita ubushingantahe cyangwa ubugabo, hamwe bakonga umugabo s'urucumu, umugabo si, cyari ikintu gikomeye gose. Hamwe rero iyo nkingi twoyikomeza cyane, umuntu murabona mu mwakino gihe urasanga umuntu twese tuzi ko umuntu ari gisuma, ariko ibandi twese tumuzi ko yiba, mugabo tukamuha intebe y'imbere muri societe. Mu bisanzwe abantu kera muri azwi ibintu bita gwari rivomo, umuntu yakoze amakosa umuntu bita ngo yamenje. Ibyo bintu mwakiro ngo ntibikibaho. Umuntu afise amafaranga, afise imodoka nziza, aba mu mwikatiye nziza, baca bamwita umugabo agomba gusuma imbere y'abandi. Ariko ibyo kera ababikurikiranye kiba ari byo ntabonye, mugabo nasomye ibyo ntibyabaho. Rero jewe nibaza neza mu ncamake kugira ngo kugira abandi bafata ijambo, jewe mvuga nti ndavye ibibazo dufise cyane twagize muri kahise, aho wasanga umuntu yagomba kuba karorero imbere, usanga mu by'ukuri ari mu bintu bitari byo, mugabo twe tukamuha ikibanza ca mbere. Nibaza ko bigoye, naho rero nashaka gusaba yuko hojaho strategie nationale iraba ivyo bintu kuri ivyo bintu vy'imico. Mbega imico myiza twoshira imbere niyihe yigishwe mu mashure. Burya iburaya bita l'Occident, uravye ibintu bita filozofi barashize imbere ibintu bita filozofi. Dufatiye kurya Socrate rero n'abandi, ugiye mu Buhindi muri Aziya bafatiye kuri Gandhi, mugabo nawe arafise uwamuboneye izuba, barafise imico yabo bafatiyeko y'ubuntu bagenderako. Abagiriki na Occident yose irafise imico ifatiye kuri filozofi ya Socrate. Gandhi arafise uwo yayifatiyeko, nawe yabayeho imyaka 2500 utuhereye uya donc 500 ans avant Jésus-Christ. Natwe rero turafise imico twofatira ko iyo y'ubuntu, twofatira kugira ngo tuyishire imbere. Habe ibitabo yigishwe mu mashure, n'abakuze ko twumvise bashobora guhinduka babyigishe, umuntu bumve yuko tugomba gushira imbere by'ukuri icyo kintu cy'ubuntu, kuko n'ukuri niki kibaho. Kera urabona uno munsi usanga hari ibintu mengo birarikure gukora bitagwa gukogwa n'aba canke bariya. Rero jewe niyumvira yuko kugira ngo iyi mbono twashizwe, kuko iyi mbono harabayitirira umukuru w'igihugu, harabayitirira umugambo utwara, harabayitirira uyu canke uriya, mugabo jewe mfata ko iyi mbono ari imbono y'igihugu. Umukuru w'igihugu nivyo yarayizanye, mugabo imaze kutogwa intibi kibaye umukuru w'igihugu ya twese tuca tuyigira iyacu. Kugira ngo rero shobore kuja mu ngiro nuko tuyigira iyacu twese. Jewe zijya nkingi 22 narazigize zanje, zijya ntumbero 22 vende objectif. Izi nkingi zitanu narazigize zanje ndazisoma kujya soma Bibiliya kugira ngo ndabe ko byoja, mugabo ntituzigire slogan, ntitubigire ibyivugo, mugabo tubigire ubuzima bwacu bwa minsi yose. Numva umengo cyane cyane nagira nshigikire ikintu cyavuzwe cyane, ndagishimikire ko gose iki kintu yavuze uti ihinduka. Twese tudahindutse ntibizokunda.
twese tugomba guhinduka, tugomba guca mu iyo hinduka, twuba turi mu bwato bumwe, Uburundi bwononekaye, twese tuba twononekaye, kandi nibaza yuko atakintu kimwe kizoshoboka tutabigizemo uruhara, naho tuzohindukira rimwe mugandi twaba benshi bakeya ntibazotunesha igihe tuzako turaja mu iryo hinduka rikomeye. Mu guheraheza niyumvira yuko ngaho uko ndiko ndabivuga, cyane cyane tugende mu nyishu, kuko inyishu zirashoboka kandi zirakunda. Jewe inyishu ya mbere natanze nuko mu maguru mashasha hoboneka iyo ntumbero, iyo strategie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption, ikaduha intumbero ingene twobigenza kimwe ku kindi, na calendrier ingene byokogwa, na kijya kintu navuze kigira kabiri kijanye n'imico, kujya kirya nkingi ya kane, bico bita patrimoine culturel et écologie et patrimoine culturel. Ibyo bintu bibiri numva umengo byofasha cyane, ibintu by'imico nabyo bije imbere, hanyuma turabe hatangwa intumbero ngene byogenda. Mu bintu by'amahinduka hariho abono kwitare les agents du changement, abantu bafasha mu mahinduka, s'abantu bose bugiye bafasha mu mahinduka. Jewe ndabona nk'uruhara rw'abantu batwara bafise bimwe bita influence. Abo bantu bagomba by'ukuri kuba akarorero, bajya abantu bitwa ngo abakurikiranwa cyane n'abantu benshi, nk'abantu bihebeye Imana b'imico itandukanye. Abo bantu bagomba kugira imico n'imigenzo myiza, n'abarya abantu mu kibana, abantu bajya abantu bashyizwe imbere y'abandi, bajya bagomba gutangura buze ihinduka rigahera kuri bo, kugira ngo nukuvuga iki, nukuvuga yuko bagomba guhuza ibintu bitatu: icyiyumviro, ijambo n'igikorwa. Nukuvuga aligner la pensée, la parole et l'action. Ibyo bintu tukabikora. Jewe simvuga ikintu mu gatondo sasa ngombe nagihinduye, mugabo umuntu aba constant mu bintu avuga, mu bintu akora. Ibyo bihereye ku bantu bari imbere y'abandi, abo ihinduka ricari nyaruka cyane, bicari nyaruka gose. Rero jewe nibaza yuko twebwe nk'ubu turi ngaha, murabona ko tutari bake, hamwe twotangura tuti ubu rero guhera uno munsi, kuko ro changement ni processus, kandi umuntu yiha umugambi, ukagira icyo bita planification. Ati je ngomba guhindura iki, jewe nahora ncegwa sinzosubira gucegwa n'umunsi n'umwe. Hanyuma abahinga barerekanye yuko umugenzo mwiza kugira ngo uwushire mu buzima bwawe uwusubiramo inshuro 21, ni ukuvuga 21 fois pendant une semaine, canke 21 jours ubigikora rimwe ku munsi. Ibyo ni ibintu byavyizwe n'abahinga baravyerekana. Twebwe twohera ngaha, twebwe turi hano tukavuga tuti ubu uya ntawe uzosubira gucegwa, ubu uya sinzosubira kubesha, ubu uya sinzosubira kwiba, sinzosubira kuvuga nabi. Ukabisubiramwo inshuro 21, ubigira gatatu ku munsi, donc pendant une semaine. Ni ukuvuga yuko turashobora guhindura igihugu mu mwanya muto, kuko notre cerveau, umutwe wacu n'ukungene tumeze, biragora kwemera. Turakunda ikintu bita zone de confort, ni ukuvuga kwama kumenyera bya bindi. Ndabakanu kaka anecdote gatoya, muraraba muri mu masari wanyu mwese cyangwa ahantu mu biro, umwe wese arakunda, hari abantu bakunda intebe bicaramo, ugaca usanga intebe, ugaca usanga iyo ntebe utayicayemo ubuzima n'ubwenge mu bya ngo ntibishoboka. Mwigenzure mwese murabe uko kuntu rero ukunda kwicara ngaha, nicyo kimwe zone de confort. Guhinduka biragora muri byo bya changement de mentalité, mugabo kugira ngo ubyimenyereze ushitangura kwimenyera. Tuve ngaha twese twimenyereje ko intebe ukunda kwicara udasubira kuyicaramo, gutyo yashanje imihere ngaho nyene. Hanyuma twe turatangura buke donc tugira ibintu pratique. Mumbabarire ndiko ndabibabwira, natewe iteka cyo kwiga ibya coaching de dirigeant. Kuzana impinduka rero ni processus, mugabo iyo processus n'urugendo umuntu agira, mugabo ubwo rugendo urafise intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, intambwe ya gatatu, intambwe ya kane. Mugabo unukwimenyereza kugira mwene ko ndavuga kumenya guhuza icyiyumviro cawe, amajambo uvuga n'igikorwa. Murakoze. Turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana. Ihangiro ryacu ni ugutuma
abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro.